Muri Algeria inkongi y'umuriro yahitanye abantu 65 mu karere gatuwe n'abasangwa butaka b'ababerbere. Perezida wa Algeria yatangaje iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu. Muri Zambia abaturage baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Perezida Edgar Lungu n'uwo bahanganye muri aya matora baravuga ko aya matora ari igipimo cya demokarasi yishinze imizi mu gihugu. Muri Mozambique imiryango yari yarahunze umujyi wa Mocimboa da Praia yatangiye gutahuka. Uyu mujyi wari warigaruwe n'intagondwa za Kisilamu wasubiye mu maboko ya leta. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price ejo kuwa gatatu yatangaje ko Amerika ishima icyemezo cya leta ya Sudani cyo gushyikiriza urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI Omar al-Bashir wahoze ayobora icyo gihugu. Naho muri Afrika y'Epfo abahinzi bo mu mujyi wa Cape Town bongeye gutera igihingwa cy'ubwoko bw'icyayi butaboneka henshi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeje ko icyo gihingwa kigomba kurengerwa kubera ahantu kera hihariye.